Bavukanye dusangiye ukwemera, uyu ni umwanya wo gutega amatwi ijambo ry'Imana gikuru uyu munsi wa gatandatu mu ndwi igira 18 mu mwaka w'amasabamana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Habakuki kigabane ca mbere kuva ku murongo w'12 gushika ku kigabane ca kabiri ku murongo wa 4. Izaburi ni 9, hanyuma dutega amatwi inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo kigabane c'17 kuva ku murongo w'14 gushika ku wa 20. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Habakuki. Kuva kera na rindi, mbese ntiwamye uri Mukama Imana yanje, umweranda wanje, wewe udashobora gupfa. Mukama, ico gihugu c'abakaradeyi wagishinze ngo gice amateka, wagishinze wewe gitandara canje ngo gitanga amahano. Inyonga zawe ko zitunganye nizobona kabi, nawe ntiwoshobora kwitegereza akazikira k'abantu. None igituma witegereza ababisha ukihorera igihe umubisha arotsa uwumurusha ubutungane niki? Mbese abantu ubafata nk'amafi yo mu kiyaga canke nk'ivyikwega hasi bitagira ikibiganza? Umwansi abarobesha igera bose, akabakwega mu rusenga rwiwe, akabegeraniriza mu mugono wiwe, bigatuma anezerwa agahimbarwa. Nico gituma urusenga rwiwe aruhereza inkuka, umugono wiwe nawo akawosereza imibavu, ngo nivyo bimuzanira amafi menshi, bikamurwiriza ivyo kurya. Acuranura urusenga rwiwe mu kwama atemagura ibihugu atakigongwe. Nzoguma mu kibanza canje c'ubureretsi, ngume mpagaze ku munara, nitegereze kugira ngo menye ico yombarira, ico yokwishura ku maganya yanje. Umukama ahava anyishura ati, andika ivyo ubona, ubishire ku dupapuro babashe kubisoma neza, kandi bizoshika igihe cavyo kigeze, nta kabuza bizoteba biranguke. Nivyateba urabirorera, bitebuke bizoza nta gisivya. Uwufise umutima wagoramye azoharwa, nayo intungane izotungwa n'ukugumya ibanga. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nuheba abakurondera. Umukama aravyagiye imyaka n'imyaka ku ntebe yo gucira k'urubanza, niwe acira isi urutunganye, agashikiriza ibihugu urugororotse. Nuheba abakurondera. Umukama arakabera amahungiro imahazwa, aho uhungira mu makuba yayo, niho rero abazi izina ryawe bazokwizigira. Ntiwigera uheba Mukama abakurondera. Nuheba abakurondera. Curarangira Umukama aba kuri Siyoni, mukwize mu mahanga ibyiza yagize. Ntatangwa guhora amaraso asesetse, ntiyirengagiza abarushwa bamutakambira. Nuheba abakurondera. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Matayo. Muri rya minsi Yezu n'abigishwa biwe bari bashikiriye ishengero ry'abantu, haza umwe afukama imbere yiwe asaba ati, Mukama, girira imbabazi umwananje, yafashwe n'amashetani kandi arasinzikaye. Uraho yihutse mu ziko, uraho yitaye mu mazi. Namushiriye abigishwa bawe, ntibashoboye kumukiza. Yezu yishura ati, ewe bwoko bw'intemera, nzogumana namwe gushika ryari? Nzobarinda gushika ryari? Munzanire hano. Yezu arayibwiriza, iraheza shetani iva muri nyamwana, ubwo nyene acarakira. Hanyuma rero abigishwa bihereranya Yezu, bamubwira bati, igituma tutashoboye kwirukana ni iki? Yezu arabishura ati, nuko mwemera buhoro. Ndababwira ivy'ukuri, iyo muba mufise ukwemera kungana agatete ka sinapi, mwobariye uwo musozi muti vaha, genda hariya, ugiyeyo, nta kizobananira.
bavukanye mwumviriza mizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Mu gisomwa ca mbere twumvirije igitabo c'umuhanuzi Habakuki. Uwo muhanuzi ni uwo mu gihe c'umuhanuzi Yeremiya, kandi nk'uko vyashikiye Yeremiya nawe yabayeho mu gihe c'akarenganyo, c'ingwano, eka amabatandukanye mu ntara ya Yuda. Igihugu c'Abakarudeyi cari kibangamiye intara ya Yuda. Abo Bakarudeyi ubwa mbere na mbere babonwa nk'ibikoresho vy'Imana kugira ngo baze guhana Yuda ku bicumuro vyayo. Ariko rero abo Bakarudeyi bahavuye biyobegwa bashika kure, bakora ikibi kibishe, barahonya abantu ku buryo budasanzwe. Nico gituma umuhanuzi twumva aganyira Imana akagira ati, none igituma witegereza ababisha ukihorera igihe umubisha arotse uwumurusha ubutungane ni iki? Ego bavukanye, umuhanuzi yabona ko muri ayo makuba igihugu kiriko kirabona, muri ubwo bwicanyi butandukanye, Imana umenga sihiri kandi umenga iracereje. Kubera iki idatabara? Kubera iki itishura? Ishobora kwihanganira kabi nkako gute? Ego bavukanye, ivyo bibazo na twebwe twama turiko turavyibaza. Sumwe si babiri bama bariko baribaza bati kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Ibi bintu Imana ntibibona. Ego turagira tuti turizera Imana ko ikomeye, ko ari butungane, ko ari ubweranda nyabwo. Mugabo ibyo ntibituma tubura ibibazo twibaza, kuko ibyo ntibitorera inyishu ingorane zacu zose. Akabi kari mw'isi, ububabare, ugutera imbere kw'abanyakabi, kw'inkozi z'ikibi nk'uko kw'Abakarudeyi, umenga biradutsitaza, umenga si ivyo kwihanganira. Umuhanuzi mu kuvuga ububisha bw'Abakarudeyi yakoresheje imvugo ngereranyo y'uburovyi. Ivyo bitero vy'Abakarudeyi yabigeranije n'urusenga ruyora ibintu vyose mu kiyaga rudacaguye. Ego no kuvuga ko bica badacagura, bakora ikibi tabe baziganya. Kandi bavukanye n'ubu hariho abantu bameze uko. Hari abantu bacisha ku buhomba uwo wese basanze mu nzira yabo, mu nzira bariko baracamwo, basanze aho bariko barondera inyungu, bakaryoherwa no gucinyiza, bakaryoherwa no gusahura, bakaryoherwa no gutoteza, no guhohotera abandi, bakaryoherwa no kwica. Kurya nyene ngo kumurovyi ahereza inkuka urusenga rwiwe kubera rumurobera ifa akeneye, niko izo nkozi z'ikibi ziyitirira ububasha, ziyitirira ivyo vyose zishikako. Ugasanga bemera ibikoresho vyabo, mbere bigacika nk'imana zabo. Uri amahera, uri bigwanisho n'ibindi, kaba ari vyo bafata nk'imana zabo uko bibazanira ivyo bakeneye. Gutyo rero bakabona ko barengeye abandi bose, bakarangwa n'ubwishime no gushira isoni. Bavukanye, none intungane muri ico gihe yoca yifata gute? Yogira gute? Umuhanuzi araheza akishura agira ati, nzoguma mu kibanza canje c'umureretsi, ngume mpagaze ku munara, nitegereze kugira ngo menye ico yombarira, ico yokwishura ku maganya yanje. Ngiyo inyifato y'uwemera imbere y'ubube gito bw'isi. Kwama tugavye, kuguma mu kibanza c'umureretsi, kwitangura, kuja hakirurutse, kuja hiherereye kugira ngo twumvijwe ry'Imana, twumva ico Imana twishura. Kuko bavukanye, iyo turiko turaba ingone ziri mw'isi, ico tugira gusa so gutabaza Imana, birakenerwa nuko tuyumviriza. Ico kiyago hagati y'Imana na twebwe ni ca gisabisho rero. Kandi mu gisabisho niho Imana yishura, nkuko yishuye umuhanuzi Habakuki. Yaramuhaye inyishu iti, urukiza ruzoteba ruboneke, mugabo mu gihe cago. Ati bitebe bitebuke, n'ivyatebura birorera. Ego cane. Kandi idusaba kurorera mu kuzigama ibanga, mu kuguma kwibanga ryacu, kuko ngo intungane izotungwa no kugumya ibanga. Bavukanye rero, kugira ngo duhangane n'amabi ari muri ino si, dusabwa ukwihangana no kugira ukwemera gukomeye. Mu nkuru nziza duhejeje kumva, Yezu yarakariye abigishwa biwe kubera bafise ukwemera kuke.
no kubera ukutemera kwabo byatumye badashobora gukora igitangaro cyo gukiza umuntu. Agaheza Yezu akagira ati, iyo muba mufise ukwemera kungana agatete ka sinapi, mwobariye uwo musozi muti vaha genda hariya wogiyeyo. Ego bavukanyi, aya majambo turayemera vy'ukuri, mugabo twomenya yuko ibikeneye kurandurwa ngo vyiterere hariya, ngo bitabwe hariya, si y'imisozi igizwe n'amabuye n'ibiti n'ibindi. Oya, nyabuna cane cane ibikeneye kurandurwa ni ya misozi y'ubwishime, y'ubukozi bw'ikibi, y'ubugunge, y'ubunebwe n'ayandi mabi benayo. Ibyo nivyo bikeneye kurandurwa muri twebwe. None rero turakeneye guhinduka kugira ngo dushobore guhindura abandi, nabo baheze binjire mu bunywanyi bw'Imana. Amen.